ku munsi wa mbere igenekezo ya 15 Ntwarante umwaka wa 2021 kaze cuti bakunzi mukurikira makuru ya televiziyo Renaissance muri ano makuru w'ikirundi agizwe hanini n'izi ngingo nkuru zikurikira. Umuyobozi mukuru ajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega aheruka kubogozwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri wa 12 kuno kwezi turimwo amwagiriza ko ataco ariko arafasha abo ajejwe mwishira hamwe Oricom barakenguruka iyo ngingo bagasaba umukuru w'igihugu ko atogarukira kuri uwo wenyene. Hari umugabo agwaye mu mutwe afungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega yagirizwa kuba yavuze amajambo yo gushigikira ku mugaragaro abagombye gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 asaba nirekugwa ryabo. Ibitegwa ivyatsi n'abanonosoye amategeko muri ano makuru murakurikira umushingwa manza Gustave Niyonzima. Abakenyezi bafise ikibanza ciza mu nzego zirongoye igihugu c'u Burundi no munsi. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura yabishikirije kuri wa gatandatu aho mu gihugu hose bari baramutse bahimbaza umunsi mpuzamakungu witiriwe guharanira agateka ku mukenyezi. Idonido ryano makuru ni mukanyisase. Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru. Inyuma yaho umukuru w'igihugu c'u Burundi yidogeye ku mugaragaro ko umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije mu ntara ya Gitega adashika ku rubuga kugira afashe abajejwe yahavuye afata ingingo yo kumubogoza muri ayo mabanga. Mwishira hamwe Oricom barashima iyo ngingo ariko kandi bagasaba Evariste Ndayishimiye arongoye Burundi ko yonabikora no ku bandi bakozi ba leta bagirizwa kujya ibiturire harimo na cyane abategetsi bakomeye muri leta yiwe. Iyi nkuru na Denis Ndayikengurukiye. Hari mu rugendo yagize mu ntara ya Gitega umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba atashimiye ukuntu umuyobozi ajejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije akora muri iyo ntara. Victor Urakengereza akaba yagirizwa kutigera na rimwe agendera abarimyi b'umuceri mu ntara ya Gitega. Uko kumwidogera ntivyahereye aho umukuru w'igihugu akaba yaciye atera umukono ku rwandiko rumubogoza muri ayo mabanga ku wa 5 heze iciyumviro catanzwe n'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi. Sinje ubugira kabiri atakwezi kurahe umuyobozi mukuru ajejwe uburimyi ngaha mu Burundi mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi arahonyora mugo mukuru w'igihugu haje kabiri mugawe ntarahonyora. Abamenyesha bakuru ntimwabivuze ku maradi ntimwabivuze bogendi we wose atafise televiziyo muhira adafise radio ubona arahonyora nuva ntaco bimutwaye. Ishirahamwe rigwanya kunyuruza no gusesagura amatungo ya leta Oricom rikaba rishima ivyo umukuru w'igihugu ariko arakora rifatiye kuri ako karorero n'akumuyobozi mukuru ajejwe gutunganya uko amafaranga akoreshwa Christian Kwizera nawe nyene aheruka gukugwa mu mabanga yagirizwa ibiturire. Nubwo biruko Gabriel Rufyiri avuga ko ivyo bidakwiye mu kugwanya igiturire gukurikiza ica amategeko avuga ngo nivyo vyonyene vyizewe. Hakurikizwa amategeko asanzwe yanditswe nico twintu dukeneye. Nukuvuga ingingo ngenderwa ko zo gukorera ku mugaragaro. Izo nizibanze zikogwe zishigwa imbere ivyo tuvuze. Nk'ubu twokumva yuko iyo Serire Nationale de l'Enseignement Financier yagiyeho tukumva yuko abantu berekanye ubutunzi bwabo hanyuma bariko umwe wese yabaje uti okay wowe bitunze wabikuye hehe amategeko arahari kubera iki batabikora twese tubona yuko batunze ibintu badashobora gusigura kubera iki batagira no kubera abo basuma basumvye inguvu leta nta kindi kanyuma ivyo kwerekana ubutunzi uhera kuri wenyene president ibwizwa nshingiro buteka ko abikora abo bari kuri babikora ntavyo bigera bakora hanyuma kandi baberekana ivyo bakora mwishango rero Oricom ibi ivyo twokwita les actions sporadiques ibikorwa agakorwa kamwe gakubwira ngo berekane ko ivyo twebwe sivyo tugomba ibintu birama. Kuva Evariste Ndayishimiye yimitswe ngo ntayingeshanya gushikiriza amajambo ahumuriza hakiyongera ko ukutazokwihanganira abantu bakora nabi ivyari bikunze kuvugwa n'uwo yasubiriye nyakwigendera Petero Nkurunziza ariko bitigeze bishikwako mu kugwanya gusesagura amatungo ya leta. Denis Ndayikengurukiye tumukengurukire. Emmanuel Ntakiruta umugabo w'imyaka irenga 50 asanganywe n'ibibazo byo mu mutwe arafungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega kuva ku igenekerezo rya 4 Ntwarante uno mwaka.
naho yerekanye ibipapuro byo kwa muganga vyerekana ko ari karavugwa iyo ngwara yo mu mutwe ntiyaretse kwagirizwa kuba yarasabye ku mugaragaro ko bagirijwe gutembagaza ubutegetsi kwa 13 Rusama umwaka wa 2015 borekugwa atakibanje gusabwa. Kubwo umushinga manza Gustave Niyonzima amateko atari make yarahonyanzwe mu ifungwa ry'iwe. Agatanga akarorero murantunga kwingingo ya 25 y'igitabo mpanavyaha c'u Burundi kubwiwe ngo rubanza rwabaye rwa politike si urubanza rw'ubutungane. Tumukurikire. Ni ibintu biboneka yuko yoba ariko akurikiranwa ahanini badakurikije amategeko ariko baravye imvo za politike kuko abo avugira basa n'abavuga ati ndabashigikiye abahiritse ubutegetsi itariki 13 z'ukwa gatanu mu 2015 akaba ari byo bafatiye ko gusa twisunza amategeko nayo mu ngingo ya 25 y'igitabo mpanavyaha ico twita code penal Burundi baravuga yuko umuntu adashobora gukurikiranwa mu gihe yaragwaye bikaboneka nk'ujya abagwaye mu mutwe kucaha icari cyo cose yoba yarakoze kuko bituma adashobora kugira ubwenge bwo kumenya ko ariko akora amakosa canke bwo kumenya ati ahandi ngeze ni hehe ibindi ko ndavuga ni ibihe. Rero mu gihe bigaragajwe n'ibipapuro vyo kwa muganga biba bisanzwe bizi ko uwo muntu afise ingorane mu mutwe aho ntashobora gukurikiranwa kucaha abariko aragirizwa ngo nivyo yavuze canke ivyo yakoze. Rero ivyo ingingo ni ingingo ya 25 y'igitabo mpanavyaha kibivuga neza yuko ata muntu ashobora gukurikiranwa agwaye mu mutwe kucaha yoba yakoze ico arico cose kuko bituma atagira ubwenge bwo kumenya ati ahandi arenza amakosa canke nawe ngo ashobore kwigirira ico no kwita maîtrise de soi. Ikindi rero kinatangaje turavye ico twokwita la procédure judiciaire nuko biboneka neza ko amategeko yahonyanzwe cane cane ingingo ya 10 mu gace ka gatanu n'ingingo y'ijana na 38 vya code de procédure pénale twita igitabo kigenga imanza z'ivyaha ingene zitohozwa n'ingene ziburanishwa. Biravuga neza ko ategerezwa kuronka umushingwa manza wiwe ari karabazwa ntivyabonetse ntivyabaye ntibamumuhaye kandi baranongera koko uwo mushingwa manza bashobora kumumuha mu gihe ataburyo afise bwo kumwishura nibo banabimumenyesha ayo mategeko. Rero ivyo ntivyabaye banamubwira ati numa kubera atamushingwa manza wawe ari hari ico bitaro droit de garder le silence. Yayo rero ni ibintu bihonyanga article 10 alinéa 5 article 138 du code de procédure pénale. Ikindi novuga cahonyanzwe nuko mu manza z'ivyaha ababa bariko baratohoza yabigipolisi canke aba magistrat instructeur abashikiriza amanza bategerezwa kugira ico bokwita instruction à décharge. Novuga yuko bashobora kugira amatohoza baraba ko ngene bashobora gukura hicaho umuntu ntibagira rero kumushira kicaha gusa ico no kwita instruction à charge kuko ingingo y'ijana na 10 mu gace ka kabiri birabivuga ko le principe cardinal de toute enquête et instruction mu vy'ugutohoza imanza fait que le ministère public instruise à charge et à décharge. Rero kuri uwo muntu anagwaye mu mutwe ntibiyaniyumviriye kugira iyo instruction à décharge n'ibintu rero bibabaje cyane. Hama kandi nuko ingingo y'ijana na 54 ivuga yuko gupfunga umuntu babikora ari ibintu bamaze kuraba neza kandi bigakorwa ku munota wa nyuma. Amakungu arahimbaza kuri wa 15 Ntwarante umunsi wahariwe kugwanya amabi akogwa n'abapolisi. Ayo mabi ngo ntahengeshanya gukogwa mu Burundi nkuko vyemezwa n'abaharanira agateka kazi na muntu. Kubwo umushinga manza Gustave Niyonzima ngo abapolisi bakwiye kumenya ko inguvu bahabwa n'igihugu arizo gukingira abanyagihugu no kububahiriza. Akibutsa abihaye iyo ngendo yo guhohotera abanyagihugu kubutungane amaherezo buzobibabaza. Tumukurikire. Ubu munsi rero ubaye mu gihe mu Burundi hari ingorane nyinshi zugarije igihugu mu ngorane za politike zituma kubahiriza agateka kazi na muntu vyabaye ndanse
guhohotera abantu gupfungira abantu busa kubaboreza igufa kwicwa abagenda amazima yonge vyabaye ndanse uravye ivyegeranyo bitangwa n'amashira hamwe mpuzamakungu adaharanira ivyicaro vya politike dakengurukira ivyicaro vya politike yaba ico twe kwita les ONG internationale ziharanira agateka kazi na muntu zose ziguma zibidoma ku rutoke kamwarabonye na komisiyo ya ONU kwibivuga na Conseil des droits de l'homme igasubira ikayiha ikindi kiringo rero ayo mabi na mabi menshi mu gihugu cane abantu barapfungirwa ubusa urabona nk'aba dossier y'uwitwa umupfasoni yitwa Krista Kaneza afite imyaka 18 yagirizwa mu karenganyo ntangere ko yishe umugabo akanapfungirwa ubusa ariyo torture morale n'abantu benshi bariko baricwa bama batogwa ibiziga rero ukabona n'abadomwa ku rutoki n'abantu bari mu nzego z'igipolisi rero uwo munsi tuwuhimbaje ico gipolisi cirirwa kirakora ayo mabi umuntu rero ico yokora no kubavunira urugohe bakama bakurikiza amategeko bakayagendera ico no kwita kwegize kitarezordre lego legitime hama nabo banyagihugu bakabagira abantu babagenzi mu gutohoza inkuru baba bariko barakora kuko nivyo bituma batsimbataza amahoro n'umutekano n'umwumvikano nico rero novuga ati kujya baba bariko bararaba abantu bakora ikibi izo nyamirama bizikabatesha ni nkuko bategerezwa no kubahiriza amategeko mu matohoza no mu gufatanya abantu kuko umuntu ari karabiraba iyo bitera bija urabona ko na za sentare mpuzamakungu mpana vyaha zisashirahe n'ahandi zimaze gukora ibibazo ku Burundi rero inyifato ni yukugira neza bakisunga amategeko bakayagendera no mu kubahiriza abo banyagihugu bo bajejwe gucungera umutekano kuko bishobora kuzobagirira ingabi kambi babandanije muri iyo nzira mu vyerekeye gufatwa n'ubutungane mpuzamakungu naho ubutungane mu gihugu iwabo bubakingira. Ano makuru tuyabandanye inyuma ya kano kamo kumuhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme bahanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Bavyeyi mu gihe habonetse uwanduye mu muryango COVID-19 uruhara rwanyu ni ntangere bihute gufata kandi mubahirize za ngingo n'inyifato zibereye twese duhimirizwa gufata kugira uwanduye ntiyanduza abandi uruhara rwanyu rwo gutanga izo nyigisho kugira muzitire mutaronerwa ingaruka z'ico kiza ku muryango wanyu nkako mu muryango handuye benshi hahomba vyinshi amagara arasinzikara imirimo irahagarara n'amikoro yawo agaherera mu kwivuza kora ibibereye mukingira abanyu ntimutwe kwicuza ataco mu kivuna ako nakamo kumuhari n'amahoro abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano. Umukenyezi ni isoko y'iterambere kuri bose. Ibyo byashikijwe na Jimmy Hatungimana umukuru w'igisagara ca Bujumbura kuri wa gatandatu heze aho Burundi bwari buramutse buhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe guharanira agateka k'umukenyezi. Jimmy Hatungimana yongeye avuga ko kino gihe abakenyezi baserukiwe bikwiye mu nzego z'igihugu c'u Burundi. Tumukurikire. Mukenyezi ko watewe iteka n'Imana yo kwitwa umukenyezi tegera kandi ushire mu ngiro icivugo cabitiriwe kuri mwaka kivuga kiti ubukerebutsi bw'abakenyezi niryo soko y'iterambere kuri bose. Mukenyezi banza ugire izina ryiza mu rugo rwawe useruke ababanyi bahimbagwe niho igihugu kizokwizera nta mukenyezi rero agikumirwa mu mabanga y'igihugu. Abana n'abakenyezi barenga igihumbi nibo biciwe mu isengero rya Katolika riri ku musozi wa Mwurire muri komine ya Bugendana mu bwicanyi bw'aka 1993 vyemezwa na Roza Hakizimana avuka muri iyo komine. Roza Hakizimana akidogera ishengero Katolika kwataco ryakoze kugira abantu batawe mu binogo bigenewe utuzu twasugumwe byo kuri iryo shengero bashinguranwe iteka. Tumukurikire. Muri 1993 abagore n'abana kandi ico ndagihagarara ko cyane Eglise Katolika jewe ndayifise ko
ikintu iyo mba noburanye no yivuze ko Eglise Katolika abantu b'abakozi bayo nibo baza guhamagara abagore n'abana ngo baje ngo babanyegeze mu isengero ngo muri iryo sengero ngo kugira ngo ntibabagire nk'abagabo barahamagara abagore n'abana bose ubwana buba bwinshi kuva vanderedi gushika dimanche ubwana buri ko buririra mu isengero kuko butagira ico burya kuwa Mungu baca bahamagara aba jedebu baca baza kubicira mu isengero. Ico kintu cyarambabaje cyane mu bijyo bw'ubu isengero ryahimwurire abantu bangana iki muri iryo sengero benshi si bagira igitigiri ntabwo baharura kuko imisozi ishika kuri 5 yose yarimwo bahamagaye abagore n'abana b'abana bato kuko abahungu bigiwe haruguru bose bari bishwe ubwana buto burya buhekwa na burya ubufashe n'ukuboko bwose babakoraniriza muri iryo sengero kuva kuwa 5 imagine baza buzuzayo gushika babicirayo bose ku munsi w'Imana. Ikindi cyandangaje kandi kikambabaza nuko iruhande y'iryo sengero hari ibinogo bine byari byarimbwe birebire bari barabyimbye bashyirako ibiti ntibabyubakira bavuga ngo n'amawese niho hahambwa abo bagore abo bantu bose bari muri iryo sengero n'abantu barashikanye bambariye uko bambariye ko barenga nk'igihumbi abo bari muri iryo sengero buyani bapambanye iteka mbere iryo sengero twari twaravuze twebwe muri ase genocide twari twaravuze ko litazopfungurwa hatabaye intuzeye ubutegetsi buvuga buti tubahambana iteka canke iryo sengero tube turaryugaye gushikaho hazoba ikintu cerekana yuko abo bantu bahambwe kuri iryo sengero muri ibyo binogo byo kwisengero. Ibyo bintu ni ibintu biteye isoni kuko urumva ntibazi icarico umuntu icarico. Iyo ntahe yose ya Roza Hakizimana mushobora kuyisanga ku mihora yose ica kwa makuru n'ibiganiro vya televiziyo Renaissance. Ana makuru tuyabandanize mu yavugwa mu gisata c'amagara y'abantu. Ibiharuro vy'abandura ikiza c'umugera wa COVID-19 biriko biragabanuka mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Abatari bake bakaba bibaza ko leta y'ico gihugu ishobora no kugabanya ingingo zijanye no guhangana n'ico kiza. Muri Tanzania naho ikibazo co kumenyaho umukuru w'ico gihugu John Paul Magufuli ari kibandanya kibazwa abatari bake bakaba batemera insiguro zitangwa na leta y'ico gihugu. Ku mugabane wa Buraya naho ubu bakaba batekanya gushiraho urupapuro bita certificat vert kugira rutanga uburenganzira bwo kugira umuntu ashobore gufata ingendo mu muryango w'ibihugu vya Buraya. Inkuru na Francaze. Ubwo rupapuro rwamaze gutangura gukoreshwa kuva ku munsi w'Imana uheze mu gihugu ca Israel rukaba ruhabwa abantu bamaze kuronka uducupa tubiri tw'urucanco n'abakize COVID-19. Ubwo rupapuro rukaba rubaha uburenganzira bwo kuja mu bibanza vyose atanzitizi nimwe. Ivyo bikaba ari vyo ibihugu vy'ishirahamwe rya Buraya bishaka gukora, bikaba bitegekanya ko ubwo rupapuro ruzotangura gutangwa mu kwezi kwa 6 kugira ingendo zo hagati muri uwo mugabane zizokorohe. Kikaba arico gituma ivyo bihugu biriko birijukira kurusha isekeza ryo gukingira abanyagihugu bavyo. Ariko rero uwo mugambi umenyeshejwe mu gihe ibihugu bitari bike vy'Iburaya biriko biranka gukoresha urucanco AstraZeneca, leta zunze ubumwe za Amerika nazo aho ugo rucanco rukoregwa zikaba ziheruka kumenyesha ko zigiye kugabanya gutanga ugo rucanco muri uwo mugabane. Mu bihugu bibanyi naho mu Rwanda aho isekeza ryo gukinga abanyagihugu rimaze imisi ryaratanguye, ibiharuro vy'abandura bimaze imisi biriko biragabanuka cane biva ku barenga 200 ku munsi bija musi ya 50. Abatari bake bakibaza ko ivyo vyotuma leta ifata ingingo zo korosha ingingo zo kwikingira COVID-19. Muri Tanzania naho amakenga aracari yose.
naho leta idahengeshanya kuvuga ko John Pombe Magufuli afatiriwe cyane mu biro vyiwe bisa nuko abantu batemera iyo nsiguro. Abatavuga rumwe na leta eka mbere n'abanyagihugu basanzwe bakaba baguma basaba kumenya ukuri ku magara y'umukuru w'ico gihugu n'ahari. Na Frank Kaze tumukengurukire. Akaba naho duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Shimire mwese mwafashe umwanya wo kuyakurikira. Shimire n'abagenzanje bafashe mu kuyatunganya nkaba ndabikebanuye naho ubutaha.